n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 26 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa n'ubwo fyonda sabone canke subscribe naho utarafyonda ko hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umugambwe CNDD-FDD wiyemeje gutuza abatavuga rumwe nawo. Mu manama yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kuw'Imana mu makomine ya Buganda ndetse na Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, hafashwe ingingo yo kwica abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bose. Bukeye bwaho babiri mu banywanyi ba seneri baranyurujwe kuva ico gihe ntibaratorwa. Abanyagihugu n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi baratewe umutima uhagaze. Mu manama abiri hafashwe ingingo yo gutuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu vya politike na cane cane abanywanyi b'umugambwe seneri kubw'amasoko muri ayo makomine abiri. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Igitega hari umuntu akurikiranwa ku caha co gukorana n'ibinyamakuru biri mu buhungiro. Silas Gashirahamwe yaraciriwe urubanza na sentare y'intango ya Gitega yagirizwa guha amakuru y'iradiyo Haguruka na King Umurundi, urubuga rwa Twitter. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuwa 21 Ruhuhuma 2024 rwabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega, Silas Gashirahamwe yagirijwe gutyoza inzego. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yamenyesheje ko uwarengukijwe yagirizwa gutanga amakuru kw'iradiyo Haguruka no kuwitwa King Umurundi, ibinyamakuru bikorera mu buhungiro. Ni amakuru yiyamiriza ubunenge bwibonekeza mw'itangwa ry'isukari ya Sosumo muri karitiye Nyabiharage mu gisagara ca Gitega. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga kwitahukanwa ry'impunzi z'abarundi 95 ziva mu gihugu c'u Rwanda ziza nyene mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Igice kinini cabo cavuye mw'ikambi y'impunzi ya Mahama nubwo harimwo abarundi bashika 10 baba mu bisagara. U Rwanda ruhaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 50 z'abarundi rwacishije abo bahungutse ku rubibi rwo hasi indongozi z'u Burundi zugaye muri Nzero guheze. Abo bahungutse bose hamwe ni 95 harimwo 78 bari bavuye mw'ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Izo mpunzi zavuye mw'ikambi ya Mahama kare mu gitondo co kuri uwu wa gatatu bose berekeza ku rubibe rwa Gasenyi Nemba ruri mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi. Abenshi muri bo baturuka mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Hesayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa n'ubwo fyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umugambwe CNDD-FDD wiyemeje gutuza abatavuga rumwe nawo. Mu manama yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kuw'Imana mu makomine ya Buganda ndetse na Rugombo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, hafashwe ingingo yo kwica abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bose. Bukeye bwaho babiri mu banywanyi ba seneri baranyurujwe kuva ico gihe ntibaratorwa. Abanyagihugu n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi baratewe umutima uhagaze. Mu manama abiri hafashwe ingingo yo gutuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu vya politike na cane cane abanywanyi b'umugambwe seneri kubw'amasoko muri ayo makomine abiri. Batubwiye ko hari ugukura imitego yose imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Iyo mitego ivugwa ni abanywanyi b'umugambwe seneri nk'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD twahawe itegeko ryo kunyarutsa kuja ku bikorwa.
baratwemereye ko tuzokingirwa n'abategetsi uko akaba ariko vyashingiwe intahe kuri SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwari mu nama i Buganda ndetse no mu Rugombo. Kuri ubu wa mbere abanywanyi babiri b'umugambwe seneri baranyurujwe. Zimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi zikaba zivuga ko inyuruzwa ry'abo bantu rifitaniye isano n'itegeko ryari ryaraye ritanzwe. Ntanyeka ko hari ugushira mu ngiro itegeko. Umugambwe CNDD-FDD utanga itegeko ku rwaruka rwawo kugira rugirire nabi abanyagihugu batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Uko akaba ariko biyamiriza. Bavuga bati hamwe ubutegetsi n'inzego z'umutekano zidatabaye tuzokwivuna. Uwurongoye imihari ikomoka ku mugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bujumbura hariyamiriza ivyo vyagirije. Avuga ko ayo manama yama yabaye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025, si mu ntumbero yo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu vya politike. Tumubajije ico kibazo buramatari wa Cibitoke akaba avuga ko atamenye ikibazo na kimwe kijanye no gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Indongozi za seneri ziriyamiriza agatotezo ka politike bariko barakorerwa imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bavuga ko abanywanyi babo banyuruzwa mu bice bitandukanye vy'igihugu nko mu ntara za Rutana na Bubanza, mu buraruko bushira ubuseruko ndetse no mu burengero. Igihe cose himirije amatora abanywanyi bacu barakubagurwa, bakanyuruzwa, bakaburizwa igufa, bakanicwa mu butungane no mu gipolisi barorera. Abo bategetsi bategerezwa kwibuka ko imbere yo kuba umunywanyi w'umugambwe wa politike ari abanyagihugu bo gukingirwa. Uko akaba ariko bamenyesha. Nayo kandi mu ntara ya Gitega hari umuntu akurikiranwa ku caha co gukorana n'ibinyamakuru biri mu buhungiro. Silas Gashirahamwe yaciriwe urubanza na sentare y'intango ya Gitega yagirizwa guha amakuru y'iradiyo Haguruka na King Umurundi urubuga rwa Twitter. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuwa 21 Ruhuhuma 2024 rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega, Silas Gashirahamwe yagirijwe gutyoza inzego. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yamenyesheje ko uwarengukijwe yagirizwa gutanga amakuru ku iradiyo Haguruka no kuwitwa King Umurundi, ibinyamakuru bikorera mu buhungiro. Ni amakuru yiyamiriza ubunenge bwibonekeza mu itangwa ry'isukari ya Sosumo muri karitiye Nyabiharage mu gisagara ca Gitega. Silas Gashirahamwe yarahakanye ivyo yagirizwa vyose, avuga ko hadatahura ukuntu ubutumwa yanditse mu murwi wa WhatsApp ya karitiye Nyabiharage, umurwi urimwo abantu barenga 400 bushobora kujanwa mu butungane. Abamuburanira barababazwa no kubona icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika hatashoboye gutanga ivyemezo vy'ivyo yagiriza uwo mugabo, nk'akarorero umuhora wo gutangirwako amakuru mu gihe urwego rubijejwe ari ARCT. Amusabira ibihano, icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yamusabiye gupfungwa imyaka 2 no gutanga ihadabu ry'ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Abitwaye baserukiwe n'uwurongoye karitiye Jacqueline Ndayishimiye yasavye indishi y'akababaro k'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Ahakana icaha, Silas Gashirahamwe yasavye kwezwa. Inyuma y'umwiherero yahanishijwe umunyororo w'umwaka n'amezi 3 no kuriha ihadabu ry'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi ndetse n'indishi y'akababaro y'ibihumbi 500. Umushingwamanza Jean Berekimasi Ndayishimiye yamuburanira arababazwa n'ico yise ibirungo vya politike muri urwo rubanza. Akaba yatangaje ko hazokunguruza urubanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Nayo muyariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nonyemerere mushikirize ino nkuru ivuga kwitahukanwa ry'impunzi 95 ziva mu gihugu c'u Rwanda ziza mu gihugu c'u Burundi. Igice kinini cabo cavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama, nubwo harimwo abarundi bashika 10 baba mu bisagara. U Rwanda ruhaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 50 z'abarundi. Abo barundi bacishijwe ku rubibe rwo hasi indongozi z'u Burundi zugaye muri Nzero guheze.
abo bahungutse bose hamwe ni 95 harimwo 78 bari bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Izo mpunzi zavuye mu ikambi ya Mahama kare mu gitondo co kuri uwu wa gatatu bose berekeza ku rubibe rwa Gasenyi Nemba, urubibe ruri mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi. Abenshi muri bo baturuka mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abo bahunguwe na HCR na leta y'u Rwanda ku gushaka kwabo bari bafise igishika co kubona imiryango yabo yasigaye mu gihugu. Ntashe iwanje gufasha bene wacu mu iterambere ry'igihugu. Nta bwoba mfise kuko nitavye akamo k'umukuru w'igihugu Ndayishimiye adahengeshanya kuduhamagarira gutaha. Ndizeye ko ata na kimwe kibi kizonshikira. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'umwe mu bakenyezi afise abana batatu. Abandi barihanye imbere yo gutahuka. Sinzosubira gukora politiki, nzokora uburimyi n'ubworozi ndabe n'umuryango wanje. Sinzigera nsubira kuja mu myiyerekano yaba iyishigikira canke iyirwanya ubutegetsi. Nzoba nk'uwutazwi iwanje kuko ndishuye cane kubera ivyo nakoze mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nubwo biri uko ariko hariho abandi Barundi bataragira ayo mahitamo, bafise ubwoba ku mutekano wabo. Nubwo nosigara ndi umwe ngaha sinshobora gutaha. Abahatswe kungandagura baranzi neza. Nsubiye mu gihugu koba ari uguhemukira Imana yandokoye ikankura mu vyara vy'igendereza ryamboreje igufa mpakwa gupfa. Ivyo ni ibivugwa n'umugabo w'imyaka ishika 40 haturuka mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Notaha gute mu gihugu ciciwemwo umugabo wanje bamwagiriza ko yahiritse ubutegetsi? Nzopfira mu buhungiro. Uko akaba ariko bivugwa n'umukenyezi, umugabo wiwe yari umusirikare w'ipete rya kapitene mu gisirikare c'u Burundi. Ikiziga ciwe nticigeze gitorwa. Umukuru wa komite nshingwabikorwa y'ikambi ya Mahama, Jean Bosco Kwibishatse, ari mu batarafata ingingo yo gutahuka ku bushake. Asaba ko abarundi bokingirwa cane. Ku bwa HCR n'ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe impunzi, ni igikorwa co gutahukana impunzi catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2020 kibandanya. Ariko ku Barundi bakiri muri iyi kambi nini y'u Rwanda ntibikiri ivyo gutahuka ku bushake.